nko mu gihe ugiye nko muri amahiganwa ya fashion nimba atari banga nko mu gihe umuntu atsinze ashobora gutana nk'ikintu kingana gute kugira ngo abantu bumve yuko ivyo bintu byawe ko ari ibintu bifite ishingiro. Biravana urabona bivana n'intuze n'igitaramo wagiye ko ibitaramo usanga bitandukanye hari ibitaramo nyene usanga nyene amahera ari meza ari menshi nyene ukavuga ati manego ukaronka n'agashimwe ukaronka na award ukavuga ati manego nka event iyahe Minani yahembwe amahera menshi. Event nahembwe yahembwe angahe ico gihe? Nagiye Melbourne ico gihe natumiwe n'abagenzi nyene ku by'ama event nyene ndagenda hariya usanga nyene dufise nk'ibintu nyene umuntu aba yarakoze byinshi nko mu Burundi hiyo ugasanga umuntu yarakoze ibintu mu Burundi ibintu byinshi byo gukora ni byinshi ugasanga twarubatse nk'amazu ugasanga dufise ama business hariya hama nyene umuntu akaba yifitiye akazu yaguze kabayemwo ngaha kararamwo akazu wawe hano ivyo urabishimira Imana akazu waguze kandi wahejeje kuriha ni banki akazu wahejeje nyene akazu waguze wahejeje kuriha ukaba kiberamo wenyene urumva urashima Imana Minani aho rafise inzu wawe iryanzu gwawe ubamwo ni gwawe nta deni gibanki ririmo. Oya inzu ni gwanje narayirangije nivyo kamfise na plan yo gura yindi. Minani afise sheri umusheri cyo kibazo kiragoye cyo kibazo kiragoye n'abakobwa nuko nyina manza kuraba man bakaraba ati n'uyu muhungu gasha afise ageze kuki afise intumbero nki nabo nyine barakwiga bakaraba uyu muntu nzomuronka nk'inyungu zimeze gute uyu muntu tuzojana dushike he umva ntabavuga ati shaka kuraba akabwari uyu mutipe kweri nije kuri we man sinzarya rimwe ku munsi man shaka kurya gatatu umukobwa manza kuraba nawe man niko bimeze ndakunze kugira ikibazo nanjye aho ngiye hose urumva avuga ati man uvahe uri umukongo man avuga ati yandi umurundi kubera nawe urabizi na superstar benshi mu Barundi bakuze kugenda too much yene avuga ati reka nanjye nze rero nanjye ndaje serukira uburundi bw'iwacu nanjye. Minani aramaze gukomereka mu rukundo? Oya sindakomereka ariko narababaye. Inshuti bakunzi namwe mutwumviriza turabaramukije turabahaye kaze turabipurije kurushirizaho kugira umwaka mushasha umwaka mwiza 2024 twamaze gutangura turabatahije cyane aho muri hose aho muherereye mwese abumva ururimi rwacu tuvuga rw'ikirundi abumva ikinyarwanda ikinyamurenge abari mu Rwanda mu Burundi abari Tanzania East Africa yose abari muri za Uganda abari mu bice bitandukanye vy'isi imigabane itandukanye y'isi Amerika twafise abantu benshi badukurikirana Australia hano baradukurikirana abantu ni benshi bari kuba kwikana urubuga rwacu turabaramukije rero turabipurije ibihe byiza nimba umva bimeze nabi Imana irahari Imana niyo muvyeyi Imana niwe niyo nyishu y'ibibazo byacu byose kandi cizere nico gikuru. Egome turi kumwe rero n'uyu mutumire adasanzwe yo siri umutumire adasanzwe twatumiye uno munsi uno mwaka narababwiye yuko ibintu bitazokoroha ni fashion killer. Only one. Let's do it. The Story Room TV guys, let's do it. Minani, good. Let's make history in New York City. Good Minani. Ni sawa turashima. Amakuru yaho. Amakuru kweri ni meza umuntu akomeye no gushima kubera ariho benshi usanga bataronye gushika kuyinsaha. Karibu kuri TV zacu. Thank you very much. Murakoze cyane kwa mwadutumiye mugatwiyumvira ko so wari wese aronki chance ariko nanye ntanguye gushima kwa mwanyumviye ko gushika ngaha kuri Story Room TV. So murakoze cyane reka tubashimire. Wiyumva gute kuba nawe uno munsi uri hano uri kuravuga isi yose iri kirakubona? Numva nezerewe cyane asha ukuntu bivuga kuba mwanyumviye ko nkabandi ngaha nkabandi ko ndaramutsa bari wese ariko arakurikirana Story Room TV turi ngaha
Yego. reka dukurikirane ibiganiro ni byinshi bikunze guca kuri TV tugira ama subscribe hama tugira ama share ama comment abantu bawe kabisa bose bakora tutezanye imbere guys please tutezanye imbere no kugira share byonyene n'ibintu byoroshe guys please. Turi kumwe rero na Minani fashion killer. Yo, the only one in Adelaide in Australia. Let's do it. Niwe wenyene hano muri Adelaide. Naunda mucira. Haunda hari. Barahari. Abakuru banje barahari. Ariko na Minani ari mu bantu babikora neza. Ariko nanjye naho ndiko ndaza. Rero ndaza nabi. Turavye gusa ukuntu wambaye. Dushobora kwiyumvira kumenga uri umwami, dushobora kwiyumvira kumenga uruwundi umuntu udasanzwe. Eba no umuntu yambara ibintu bimyekamyeka bisa kuva ku kirato ukazamura ukagenda kwisaha ukagenda umuntu yambaye ama gloves ukaraba utuntu ishapo isuti dasanzwe ibintu nyene by'amangetengete byinshi kumu stylish cyoroshe bisaba nyene kuri ukinga fresh ya kagerageza nyene nkuyerekana nyene kuri umuntu yari mu stylish ukitandukanya n'abandi nk'umuntu atakuzi nyene ugasanga nyene abantu bakunya avuga ati wow ujya ninde niko tuba tugomba kumera nk'umuntu atakuzi nkuba kubonye wambaye nkuko wocu mubwira kuri iki gukora iki. Okay, ucyunyibutsa igihe nagera muri Melbourne, nagiye muri Melbourne muri city. Kugira nagize ikibazo. Umuntu wese ambonye azoma Michael Jackson. Kugira nabwiye ati cyabaye ikibazo umuntu wese yagomeye ko ntava tudafotogwanye ndavuga. Ushitse mu mujyi wa Melbourne. Muri Melbourne. Muri city hose umuntu ambonye ngo Michael Jackson. Ndavuga ati wow, okay. Ariko navyishimiye nyene, nkumva nyene ya umuntu akubwira turukinga fresh nibyo tuba dukeneye ya. Ni Minani rero yaje hano kudusura, yaje kuduha ikiganiro kandi ndafise icizere ikiganiro kiza kuba ciza. Ibibazo byinshi mushobora kwibaza gusa ho nyene mukimubonye nyene yambaye. Ibibazo byinshi mushobora kuca mwibaza araza kubyishura byose. Turi kumwe na Adorable Home Care. Let's do it. Yeah, Adorable Home Care ushobora kubitura nimba ufise umuntu afise ubumuga ubwo ari bwo bwose abakeneye kwitabwaho barashobora kubigufashamwo barashobora kukwereka n'ingene wuzuza ama application form kugira ngo ubone ubufasha buvuye muri leta barashobora kugufasha kumwitaho mu buryo ubu canke buriya bafise isare nini cyane ishobora kwakira abantu benshi bashobora kuba bifuza gukora imanza zitandukanye wifuza kuhasengera wifuza kuhakorera urubanza ugwari go gose wifuza kuhakorera inama urashobora guhamagara CEO cyangwa ukamwandikira kuri email kuri zo namba ubona ngaho kuri screen CEO Modesti ushobora kumwandikira ushobora kumutelefona kandi ibintu bigaca bigenda neza. Igiciro ni gito cyane, igiciro giciriye hagufi ku buryo uwari we wese ashobora kucigondera. Kandi ukaba uri kuragenda mu Burundi ukaba wifuza inzu yo kuruhukiramwo igihe gito ukwezi kumwe indwi zibiri maison de passage utwiture turashobora kugufasha tukakubonera imwe nziza canke ukaba ukeneye imodoka ikunguruza mu gisagara ca Bujumbura turashobora kubigufashamwe navyo nyene byose tukakuronkera imodoka nziza cyane ushobora gukoresha kandi ibintu bikaryoha. Abantu bari hano muri Australia cyane mu mujyi wa Adelaide ushobora kuba ufise agapati gatoya ukifuza ko wokoreshamwe n'ubugari bw'irobe turabukora kandi bwiza bumeze neza ku giciro gito cyane ibintu bikagena neza utwiture gusa uduhamagare ibintu bica bitomora. Minani urakomere. Ego turashima horaho yaraturinze kugera uyu munsi turakomeye reka dushime. Umwaka wawurangije gute? Umwaka wagenze neza. Twashitse 2024 so reka tubishimira Imana ni Imana yabigovye ko dushike umwaka turangije akantu ko bakara kuryoheye cyane nagaki. Umwaka turangije nizere ko nakozemo vyinshi naho nyene usanga umuntu nyene
ari muri vyinshi nyene abantu biboneka ivyakora ariko ndashima nakoze nk'ibintu vyinshi cyane kwere ego ahubwo reka turabe 224 dukora ibintu birengeye n'ivyo twakoze mu mwaka uheze. Okay, yitwa Minani, yitwa fashion killer, the one in town, only one in town. Minani, rero dukunda kukubona wambaye usa neza nkuko iyo hari ibintu by'ama event ku mipira, iyo hari ibintu bikomeye ku mashengero, abantu bakunda kubona Minani yambaye swaga akabegwa. Anakimva ati Minani akora iki, numusani, Minani numufashion killer, Minani numuntu wo kwiryohera ngaho gusa nyine abantu bakamubona ari kwiryohera ari kuryosha. Minani ukora iki mugabo? Je kweri ntavyo kubera nkora ubuzi butandukanye ja mu bintu nyene by'ama fashion nyene hama nkaja mu bundi buzi butandukanye ariko byose ndabishima kubera amahera yaraza nje tuba turukinga fresh kubera byose n'amahera. Reka tuvugane ku bintu bya fashion. Ibintu bya fashion burya mu bya fashion mubikora gute? Mufise ama company mukorana nayo mwamamariza iyo myambaro canke nyene n'ibintu mupfa gukora nyene nk'ubusazi nyene bw'abasore kugira ngo mutere ubwoba abantu canke mubikora gute bikabinjiza amahera gute? So that's a good question. So ibintu bya fashion bisakuri ubufise connection n'abandi bantu kugira ngo umenye ahantu hashoboye kuba nk'ibiteramo ibintu ama concert biki kugira ngo nawe ugere kwashika kubera kesha abakeneye kumenya kukubona kugira ngo anything happen kugira nawe bakugire ntibagutumire kugira ngo gende mwihiganwa. For example nka every year ari ntuze bita fashion gala buri mwaka turagenda hariya mu mahiganwa ye birabera Adelaide birabera hose biraberaho Melbourne Sydney hose biraberaho ibintu by'ama fashion nyene ukagenda nyene mwihiganwa. So twese rero urumva no kufise connection kugira ngo umenye what's happening ahantu hose ibibaye byose ubimenya mugende kubera nivyo nyene uba wahisemo. So nanje niko bimeze rero usanga nyene ndi mu ivyo bintu niko nanje rero bimeze ivyo bintu bya fashion niko bigenda. Ayo mahiganwa rero yaraba mukagenda mugahiganwa hanyuma uwutsinze canke wabyifashemo neza gahemba. Je niko bimeze watsinze uraronka agashimwe hama kubera haba hari abajaji nyene bavuga ati umuntu yambaye neza ariko ntabwo namaze mu gihe kinini ntabwo nagiye kubimenya bitevye namenye ubwa mbere urumva manara hitinze ariko nabimenye vyatevye ariko rero reka tubigire aho tugiye 2024 nizere ko abigiye kumera neza ibintu. Yego nkeneye dusobanurire neza ivyo byo muba mwamamaza imyambaro mwamamariza ama company runaka canke wewe gusuramba rukabegwa bakabiguhembera ivyo byonyene gute? So good question. Ufise ntuze ufise nk'aba designer bawe ushaka kubwira ati man je nkeneye ikintu kimeze uku nuku habona nk'ipantaro nambaye nije nayikoresheje naranditse ku rupapuro ndavuga ati shaka ipantaro imeze uku nuku hari kwimisaraba imbere n'inyuma barayinkorera. So wewe ufise umu designer wawe gukorera impuzo ama uramwishura murumvikana amahera muri happy ukamuha amafaranga amako agaca ku designer ariko we niko umuhaye idea y'ivyo agira umanza kumubwira ati shaka ibintu bimeze uku nuku agakora bijya byo bamubwiye ye. Hanyuma rero uwo mu designer hari ico yunguka canke hari ico guhemba mu gihugu ugiye kwamamaza iyo myambaro yiwe aba yagukora? Hari ico yunguka kubera baje abantu bakunze ukuntu wambaye. For example nkuko nimba wakunze ukuntu nambaye bashobora kuvuga ati man jewe ukuntu wambaye ni fresh iyo mpuzu bayironka gute? Urumva nawe urumva izina ryo riko raduga kubera iki abantu barikora kundi ibintu yakoze kubera nuko nawe umanza kugira ngo bamupostinga ku ma social media ukavuga ati guys following mu designer akora ibintu byiza. So urumva nawe izina ryo riba riko raduga ye ko bimeze. Ubwo mu designer iyo suit yawe akadesigninga byose nayo maga wambara ku maboko byose arabikora umubwira ico ukeneye ama acagwa setting yani ko bimeze. Hanyuma rero mutagiye muri ayo mahiganwa murafita nk'ayandi ma company muba mwamamariza kugira babibahembere canke murindira nyene iryo higanwa riba rimwe mu nkakuja iyo ufise connection imisi yose nka muri Adelaide haba hari ama concert every weekend. So urashobora kugenda every weekend urashobora kugenda mu concert ama
nyene ukasanga nyene je namanagiye mu concert keshi mbafise connection mu biteramo mbafise abantu b'abagenzi nyene ko je umuntu nkunze ku making a friendship n'abantu ugasanga ndikoza n'abantu so which is help me to get where I want to go so niko bimeze abantu nyene bakakubona hanyuma bakagufasha gusa uko twe tumenyereye abantu bagira ibintu bya fashion baba bafise nk'ama company yabahaye akazi canke ama company mukorana hajya bakeneye kugurisha impuzu zabo bakaca baguha ugafotorwa amafoto bakamamaza iyo sura yawe n'ingene wambaye izo mpuzu zabo ubwo rwego we ntorarushikako niyo turiko turaja ndabona ibintu biriko biraza neza ndafise ndafise interview kugira ngo nzokwane nabo ibintu nyene bijanye na fashion kugira ngo bamamaze ibintu byanje nanjye izina ryanje rimenyekane so nizere ko mu minsi ibintu bizomera neza reka dushime imana byose irabishoboye hari company imwe muri ko muraraba nyene mwo nyene twokorana kugira ngo abakurikirana ibintu byanje hama ndabe nanjye uko nogera next level niko imeze Turi kumwe na Minani, the fashion killer, the only one in Adelaide. Only one in Adelaide. Ibyo bintu rero mukunda kwambara mu izosi, iyo mitwe y'abantu bakunda gushira kubwo buhanga bw'abantu. Hari abantu badakunda kubitahura. Intuze uwo muntu aba ari mu izosi biba bifise insobanuro canke nugushaza nyene ukaberwa nta amatwi g'abafashe nurumva tufa kwamba bwa tubegwe hama ukabona ati man ibintu nyene na matchinze nyene umva nyene sha kwamba kugira matching ama suvanga babizi siguro turambara gusa nyene kugira ngo tumatching n'ukuntu twambaye nta vyinshi babihari nkako gahanga ko umuntu kari mu izosi ni ibintu bisanzwe nta bintu birenze oya nta birenze cyangwa umuntu ni foto yawe nta birenze tuni fashion nyene ni style nyene kugira nyene tumatchinge fresh tu nta birenze Minani the fashion killer only one in Adelaide ukacha wambara ihereni rimwe cyo gutambara amahereni abiri nizere ko amaherena abiri nabyo si byiza uri nk'umuhungu umusore nizere ko amaherena abiri atari ngo bari umukobwa ucumengo bari umukobwa ariko herena rimwe ni sawa ku muhungu nta kibazo ihereni ry'umusaraba uwo musaraba bisobanura umusaraba ko ushobora kwica umuntu umwanya wose ushatse cyangwa umusaraba urazi uko nuko umusaraba nawe urazi yuko Yesu yabambwe ku musaraba bisobanura byinshi bashanga banambaye mvuga ati narabaye kuba Yesu yarabambwe kubera jewe nkaca nambara umusaraba ariko urumva bifite insiguro nyinshi ariko je ndakunda umusaraba cyane wemera Yesu Minani je ndemera Yesu kuri urabona umusaraba uri kwipantaro ukaba ku matwi which means je ndemera Yesu cyane warabatijwe oya narabatijwe gusa ariko nguriko yishura bivuye kure ariko nawe usengera mu baporoti mu bagaturika mu bapentekote mu baki cyenda umuporoti cyenda umuporoti ariko ntufise aho ubarizwa naho dufise amashengero menshi hano muri Adelaide nta hantu twokubarizwa oya sinuje kuja kwisengera ariko ndizera Imana ndizera Imana kandi umuporoti karavye n'abavyeyi banje n'abaporoti gusa nyene birashika nyene nawe urabizi isi ni hatari Minani iruhande yo gukora ivyo bya fashion ngira ngo abantu benshi bari bakunze kugira ibibazo byinshi kubijanye na fashion kubijanye n'ingene Minani yamabonekana ameze neza ubu ngira ngo bamaze gutahura bamaze gusobanukirwa gira ikoti yawe neza uko benku nkaho ni sawa ntacyo okay abantu benshi ngira bamaze gusobanukirwa ibikorwa byawe ibi bya fashion isobanuro yabyo ngira ngo abantu benshi bariko babimenya batari babizi umuntu arambara akabegwa bifise n'intumbero kandi bishobora no kumwinjiriza amahera ariko benshi bakunda kwimbira ngo ni bisazi gusa muba muri ko murakora nk'imisore nyene kugira ngo muryoheshe ibintu kumburumba birazanamo n'agafaranga ibintu byo kwambara nyine by'amafashion nyene ku bantu baba batabimenyereye nyene baravuga ati nuburara ariko nko kuri jewe ndabifata ni ibintu nyene nakazi mu kandi kubera aragere ubufise intumbero uriko urakurikirana uvuga ati shaka kugera ngaha ariko nk'abantu batabitahura nyene aca bimvira nyene ibintu by'uburara ariko siko bimeze
ako telefone ufise na telefone ufise mu maboko cyane gato so iyi ni telefone kuri je n'umuntu nanka phone man aho ni telefone yanje yijya yindi nayo nini mbona iraho iyi ni iPhone ariko je nkundi phone cyane gusumbiye iyi ndashaka kwisiga muhira ugasanga nifite phone yo yitwarirako kubera iratuma nyene urumva ata bintu byinshi kubera urabona ufite phone kuzusanga abantu Facebook WhatsApp barako barakubwira ne baragutestinga ariko mfitiye nyene umuntu telefone gusa nta bintu by'akantu kangana n'ugwara kabisa umuntu w'umufashion killer niko bimeze ndakundi phone ntoya jewe ariko mina nk'umugiye ugiye nko muri mahiganwa ya fashion nimba atari banga nk'umugiye umuntu atsinze ashobora gutana nk'ikintu kingana gute kugira ngo abantu bumve yuko ivyo bintu byawe ko ari ibintu bifite ishingiro biravana urabona bivana n'intuze n'igitaramo wagiye ko ibitaramo usanga bitandukanye hari ibitaramo nyene usanga nyene amahera ari meza ari menshi nyene ukavuga ati manego ukaronka n'agashimwe ukaronka na award ukavuga ati manego nka event iyahe Minani yahembwe amahera menshi event yahembwe angahe ico gihe nagiye Melbourne ico gihe natumiwe n'abagenzi nyene ku bintu by'ama event nyene ndagenda hariya barampaye 5k ndavuga ati okay reka tubandanye ibihumbi 5 by'amadolari bitanye ndatana na champagne ndavuga ati okay reka nakiya gicupa kinini nyene kinini kingana uko ndavuga ati okay let's keep it going urabona ndavuga ati okay reka tugende uno munsi umuntu yoba akeneye ku joining ivyo bintu byanyu bya fashion yohera he yobikora gute nta kibazo biroroshe cyane no kwambara nyene ukabegwa mukagira ibimwe navuga ati bya connection n'abantu gusa pana kwishira kure y'abandi mahishire ku bantu amawize ku bantu nyene bizagufasha nawe uzabona ko ibintu bikuragiye ari byiza so je n'umuntu nishira ku bantu cyane okay bo iruhande y'ibi bya fashion urumuririmbi oya ntabwo no muri bijengira ibintu bya fashion nkaba mfise na ntuze na baba shop abakeneye kwimosha guys okay ntimutangwe baba shop yawe iri he baba shop iri ahantu bita Smithfield mukeneye ibintu kubegwa kwimosha ukarukinga fresh nta kibazo welcome Smithfield brand tuba tuhari iminsi yose murashobora kuza hari mugafasha next time ninkera kwimosha nzozi wawe ni kamera cyo twongera dutera inkuru nta kibazo nzobikora cyane no gufashanya niko bimeze mu buzima murafashanya katezanya imbere niko bimeze kenshi abantu bambara nkuko ibi bya fashion ukunda gusanga n'ibintu byo kuririmba arabasani abakwibaza ko gukora n'ibintu by'ubusani bwo kuririmba we ntabyo kora good question ibintu byo kuririmba je ntabwo n'umuririmbyi iyo mpano ntayo nawe kwe nawe ni impano y'ubufashion gusama ibisigaye ndakunze kwambika abasani nk'abantu usanga bafise amantu uze bagira ama video barakunze kuziwanje nkabaye impuzu bakambara bahagira ibintu by'ama video nta kibazo ivyo byo ndabikora izo mpuzu zose ukunda kwambara abarizi wawe sizo bagiye gukota ngo wongere oya impuzu si nkota ziba ziri mu nzu nyene cyose ni by'iwanje umuntu akeneye video kugira video ashaka kuza nta kibazo cyakeneye kugira order y'impuzu akambwira nkamugira order y'impuzu kwera usanga uhazi kwera James connection nyene nkaba mfise aba design abakora impuzu urambwira amaguhereza impuzu yose ukeneye cyangwa kundi impuzu nk'impuzu nambara abantu bakunze kunkurikirana shaka kundi impuzu nambara ukavuga ati man rya impuzu nayikunze bro nta kibazo ashaka kuyironka n'ibintu byoroshe navyo nyene okay Minani dukunda kubona abantu benshi b'imisore nkawe iyo usanga abantu bambara bakabegwa nkuko abantu batambuka batihonyora ko abantu benshi bakubwira kumenga muri abantu bibirara nta kintu mushobora kwishikana ko ku myaka ndibaza yoba yaba mu myaka 10 uri hano muri kino gihugu Minani umaze gushika kuki ni achievements ijahe wobwira abantu kugira abantu bamenye bati nubwo ndo fashion killer ntimumvire ngo ndo umuntu adafise ubwenge okay good question so ibintu maze gushika ku myaka 10 maze ngaha kuri cyo novuga ko ari ibintu byinshi kubera muri iyo myaka 10 ndamaze gukora ibintu bitari bike kubera icambere naramekinza abagenzi cyo kintu cyambere kumekinga abagenzi ikindi cya kabiri urumva nyene
usanga nyene dufise nk'ibintu nyene umuntu aba yarakoze byinshi nko mu Burundi hiyo ugasanga umuntu yarakoze ibintu mu Burundi ibintu byinshi byo gukora ni byinshi ugasanga twarubatse nk'amazu ugasanga dufise ama business hariya hama nyene umuntu akaba yifitiye akazu yaguze kabayemwo ngaha kararamwo akazu wawe hano ivyo urabishimira Imana akazu waguze kandi wahejeje kuriha ni banki akazu wahejeje nyene akazu waguze wahejeje kuriha ukaba kiberamo wenyene urumva urashima Imana Minani aho urafise inzu wawe iryanzu gwawe ubamwo ni gwawe nta deni gibanki ririmo oya inzu ni gwanje narayirangije nivyo kamfise na plan yo gura yindi nivyo Imana byose irabishoboye nta kirima kiranira Imana agikora ni mu mutwe ufise imigambi kubera abantu usanga ata migambi nta kazo nta future bafise ugasanga babona yuko bojana n'ivyisi byose ikije cyose bajana naco urumva ugasanga nta plan usanga bafite ariko urumva mu buzima ni ngombwa ubane plan ukavuga ati nimba mpaye nkore iki reka manze ndangize iki so natwe rero nimba batubona besha aratubona ngaho nyene bakavuga ati nyene abatipe mabiri gute tuba twara setinze ubuzima tuvuga ati mana ubuzima buruku nuko twara busetinze so niko bimezeye niyo baba shop ni wawe hajya baba shop ni wanje kandi uyimaze mu gihe hamaze igihe kinini ndayimaranye nka imyaka 5 iri kwirarenga 6 ndwi abantu rero bahora babona Minani bakiyumvira ko umenga n'umusore nyene araho yataye ubwenge adagira imbere atagira inyuma bumve ko ibintu bimeze neza kwa Minani ibintu ni fresh ibintu n'amavuta tuba twarateguye ubuzima nyene fresh tu gusa ikindi naco si vyiza kwerekana ubuzima ubayemwo kubera si benshi bakwishimira ubyerekanye cyane benshi si benshi bakunezererwa ari ababigaye ariko avyiza ukaba private life nyene ariko ngo abantu bakamenya ubuzima bwawe leta wone si vyiza kuvyerekana ariko nubwo biruko hari igihe usanga umuntu ivyo yashitseko bishobora kwigisha n'abandi sibyo ugasanga boshobora kukwigira ko ye nk'akarorero bashobora ati Minani kumbe nubwo ari umuntu akunda kuryosha asa neza ntiyabaye umuntu aba ngaho gusa araje no gupanga ubuzima akamenya ko imbere hari ibintu bikenewe byo mu buzima niko bimeze habaho urundi gwaruka rero yindi misore inkumi iyabona ariko arabona udufaranga aca yumvira ko ari kwiryohera gusa mugaba akibagira ejo hiwe hazoza bisaka utegura kazoza gategura ati bimeze ukumana urumva mukabana ntuze kazoza kubera nka muri Australia amaki gihugu ni atari man gihugu bisaka basimate kubera ahubwo nako natera inkuru n'umuntu w'umugenzi hajya kuri saro arambwira ati man abahungu b'abazudani baraye barashe umuntu avuga ati chef Magina baraye barashe umuntu hariya ntuze Kiribani barasanye bene na bene ndavuga nk'abantu nk'abo kwere bagiye ibintu nk'ibyo kandi abasudani bakunda none umva bafise kweri umva bafise kazoza man we imagine ho kuza yarigeze kuba hano nyene muri Adelaide muri city umega hari 2010 muri city saa 6 zo ku murango ebana barakubitana amaso bashumitanye intambi manu wabona none we cyabimagina wagize chance yo kuza ngaha hama ntumenya ati man hasi wacu bisako ngira nte bisako niruka n'ubuzima menye cyanzanye ngaha man nka twavuye kure man nta mwanya wo gutatu dufite bisako dukora nyene tugategura kazoza man Japani ivyisi yego ashaka kubigenda mwari kukavuga ati man areka ngarukira ahantu kubera niko bimeze mu buzima kwiryohera bisobanura iki kuri Minani kwiryohera kuri jewe biratuma numva nishimye nezerewe kubera nyene uri umusore man ukeneye kwiryohera man nawe umaze gushika mu gutama nyene nawe uravuga ati mano ya naciye muri byinshi numva ntiryoheye ubu nkiri umusore nashike mu gutama nzovuga ati naciye mu biki numva bisako making a history nkavuga ati okay reka niryohera ubu ndi umusore ndi umujene hama nzovuga ati man ibintu kwe naraciye mu ibi bintu niragera mu busaza niko bimeze ariko no kwiryohera benshi bakunda kubyanka kugusanga kwiryohera ukoresha amahera sibyo ugasanga warasesaguye amafaranga mu myaka yawe y'ubusore wamara kugera mu myaka yawe y'ubutama ugasanga nta kintu ufise ico nico kubera kwiryohera naco rero bisaba uvuga ati kumbe nima ninzizaya nima ninza amafaranga reka nkoresha amajana ngahe ayandi ndayabike so mufise plan ntufa kwiryohera gusa kubera wishinze kwiryohera umva nyene bizakugora bisako ufise plan ukavuga ati
nzaronka amafaranga reka nkoreshe ayanga nuku nakoresheje azosubira ubufise ingene ugira nte umenejinga ibintu ukavuga ati nimba nkoresheje aya nuko bafise ahantu ejo nzaronka andi mafaranga azasubira hehe hajya nakuye hajya so urumva rero byose bijana n'iki mu mutwe ukoresha tekinike man abijana tekinike kenze ya 15 so kwiryohera rero umanza gukoresha intuze ibyumviro nufa kwiryohera uko nyene nuko ufise ibitekerezo ukavuga ati man birukunuku uraza nakusanga dufise family nyene abantu tuvuga ngo cyo wiryohera ka ufise family yaje family nayo ikeneye kuba happy nawe ufise family kandi ukiri umusore oya umuryango nyene usanga dufise imiryango so urumva imiryango nayo ikeneye kuba happy imiryango mukomokamwo nivyo ye imiryango tukomokamwo bikeneye nyene kuvuga ati man reka niruke kugira ngo ngire nte mekishwa ko umuryango wanje uri happy urumva unezerewe nta bindi ukamenya ati nta kibuze byose ni fresh urabona Minani the fashion killer only one nabonye n'ikimodoka cawe kabisa giteye ubwoba umuntu aravari akaduga niko bimera ayo mahera yose ava twiko twageze hano tukayarondera tukayabura binya nyene navuze nugukora mugakora amaboko mu mpunzu ukamenya wavuye fashion na baba shop urafise n'ibindi ukora ndafise ibindi bintu nyene usanga nyene nkora ugasanga nyene ubundi buzine pembeni ugenda ukora nuko udashaka kubuvuga abantu ba fashion hari gihe usanga nuko ukora nyene ma kurukinga nuko ukora ubundi buzuga vuga ati ma reka ndonka amahera kwiye ma cyaduke na mahera kwiye kubera kwambara n'amafaranga so ufise nyene ahantu uvuga ati mana amafaranga arinjira fresh wabonye ubona imisore niko bimeze imisore muratwengeje tugategura future nyene urumva ukavuga ati mana reka umuntu agira ibi n'ibi ugira ngo umuntu apange kazoza nako abantu bakora fashion haba ari ku rwego international uhoro bakurikirana ninde akunezera gusumba ndakunze kubakurikirana cyane ndakunze kuraba ibintu by'ama concert nyene nko kumantuze kuma social media nkabona ati man je nabona bakora neza cyane nkavuga nayo ndashaka hajyana ariko nzohagera one day okay nta numwe umenya ko usabura hano muri Adelaide hari abo dora tubona abakongomani bandi benshi bakora ama fashion hari abo wemera bakora fashion neza babirimo neza hano muri Adelaide man barahari hari umutipe ntuze yitwa Yemba w'umukongomani ujya umutipe Yemba Onusumba the fashion killer man ariko ujya umutipe nzoka yanyemereye ko azompa ikiganiro man nzoka ndamu respect man ujya umutipe Yemba no wundi yatumye nanje ibintu byo fashion binzamo man ibintu byo kwambara kubera naramusanze nga yarantanze kuza nga nyina azwi hose baramuzi kwe nanjye ndamushimira kuvyo yagize Yemba big up keep it up the good work niwe yatumye nanjye ngera ibintu byo kwambara ntabyo narimenyereye so abifisemo uruhara nimba nda uyu mwanya Yemba abifisemo uruhara respect Yemba big respect mu buzima bwawe muri iyo myaka yawe atari myinshi ufita hoba hariho umuntu kanaka w'icitegererezo uhora ukunda kwigira kw'ibintu mu buzima ni ngombwa wigire ku bandi ukavuga ati abantu barakora neza reka nawe ndabigire ko nawe ko nokora nkabijyanye bariko barakora niko bimeze mu buzima umuntu kanaka wotubwira naba ari umuntu yapfuye kumbura uhora ukunda kwigira ku tuntu twinshi nk'ibintu byo kwambara umutipe yuko ntuze Papa Wemba ari umukobwa Papa Wemba yarambara bya hatari muri mutipe ntuze na Michael Jackson yarambara bya hatari nujya mutipe man so je nkunze gukurikirana ibintu byinshi ku ma social media nkavuga ati man I wanna copy this style copying ibintu bagize barabona so ni ngombwa urinda kwigira ku bandi ukavuga ati man I wanna be this body I wanna be like this guy niko bimeze mu buzima Minani the fashion killer only one social media zawe ni zahe IG witwa gute Instagram so social media zanje ndakoresha ntuza Facebook kuri IG ndi kuri ntuze kuri Facebook nditwa K-ROSS
K-ROSS J Fashion King only one amakuru nuze IG baita King Drip kuri nuze IG King Drip urashaka kunkurikirana kashira ko nuze flowers come flowing nta kibazo tukabajama kumburuzo kendera nk'ikintu mbwira ati man ngene iki ndayigufashe ngo nuyo siri niko bimeze mu buzima tuba dukeneraniye muri vyinshi Minani wavuze ko ukunda ku making aba friend je ndakunze kwiyegereza abantu cyane kubera iki byakumariye iki byaramfashe mu buzima kwera byatumye ngera aho ngeze ubu kwera byatumye binyungura no mu bwenge nk'ibintu noba ngeze kwa amasaha cyeshe nabikoze kubera abantu abagenzi bampanura ati man we bisaba ko uri nibi so byatumye nanjye mvuga ati kubana abagenzi kwishira ku bantu nibyo byiza nibyo bya mbere byaramfashe cyane mu buzima bw'iwanje igihe maze ngaha imyaka 10 maze muri Australia byaramfashe cyane Minani only one in the city Burundian guys you know what I'm saying kazi ndumurundi besha kunza kuvuga ngo ndumukogo yitwenge ana najya kuri nuze kuri baba shop abantu besha abari ryambere bakubonye kandi uruze jewa ahantu homba hose nyene homba ndi hose mani yambare fresh man ariko ngoriza avuga toya je tumurundi so besha kutangaza ko ari gihe tubona wambaye ama gloves kabona ebana kuva hasi kuzamuka mwizosi hararemewe tumuntu gabasha kumenga barundi ntitwaye dufite izo ngeso yabivanye he yabagasha bivadose umurundi ndakunze kugira ikibazo nanjye aho ngiye hose urumva bavuga ati man uva he uri umukongomani avuga ati yandi umurundi kubera nawe urabizi na superstar benshi mu barundi bakuze kugenda too much yene avuga ati reka nanjye nze rero nanjye ndaje serukira uburundi bw'iwacu nanjye Minani afise sheri musheri cyo kibazo kiragoye kazi mumbabarire kikibazo kirananiye kwishura ariko nzakibishura next time mukindi biganiro kizaza ndakibeme nzakibishura ariko reka mvugisha ukuri nta musherifisi ariko ndiko namuhiye gusa nabisa abagenzi nyene abakobwa nyene abagenzi gusa nta musherifite ye abagenzi b'abakobwa abagenzi nyene barahari b'abakobwa barahari abagenzi abahungu nabo abahungu barahari bose ariko urumva ndabisa abagenzi gusa nta musherifisi kazi nta musherifisi still single and searching and I'm ready to mingle kuri Minani umusheri mwiza niwo bameze gute kuvyiyumviro vyiwe umusheri mwiza kuri jewe umusheri mwiza Minani yovuga ati uyu musheri kabisa birakwiye ko mushira no mu mago tukibanira muri yanzu yanje naguze icambere manza kumenya ingene ivyumviro ufise kwanza vya future man mu mutwe nkabona kuri smart man nkabona ati man uyu muntu ukubure turi kumwe batuzakora ibintu byinshi kubera dukeneye ubuzima bwiza so nuko manza kuraba ati uyu muntu turi kumwe twakora ibintu byinshi tukagera ku ntumbero dukeneye kugerako kubera ari gusanga nyene ugiye nkoyo ugasanga nyene uvuga toya reka nuko manza kwitonda ukavuga ati reka nitonde kwanza ndabe manze mbazirize ndabe ingene bimeze ubukene umuntu afise kazoza apana abantu usanga abantu ubona bagenda every weekend mu club ibikendo no muntu mushira Imana ubukene ujya umuntu uvuga ati umuntu turi kumwe twakora ibintu byinshi imigambi myinshi ye okay uwo ni Minani uko abona umusheri mwiza yoba ameze ibintu ntivyoroshe kabisa navyoroshe niko bimeze kandi nkuko n'abakobwa nuko nyina manza kuraba man bakaraba ati n'uyu muhungu gasha afise ageze kuki afise intumbero nki nabo nyine bariga bakaraba uyu muntu nzomuroha nk'inyungu zimeze gute uyu muntu tuzojana dushike he umva ntabavuga ati shaka kuraba akabwari man uyu mutipe kweri ninja kuri wo man sinzarya rimwe ku munsi man shaka kurya gatatu umukobwa manza kuraba nawo man niko bimeze uyu muntu azanduka ingafta kwera azanyambika mbegwe kumenya umuntu aragumye man umukobwa nawo manza kwibaza ibyo bibazo man kavuga ati nashaka umuntu mvuga ati umuntu tuzabana neza umuntu afise care amazobye twubane hama niko biba bimeze abakobwa nabo manza kuraba kandi nanje ndabikunda nkuko nyene nuko bimeze n'abahungu nuko nyamanza kuraba ibanga ryo gutera imbere Mina ni rihe kuri wewe ibanga ryo gutera imbere kuri jewe nuko ufise dream nuko ufise ntuze ico wapanze kuvuga ati man ico wapanze ugera ukavuga ati umugera kwikintu ko udafise ikintu uvuga ati warapanze ugerako ushaka gutera imbere nuko ufise umugambi ukavuga ati ndashaka ikintu nabaje abantu bagura amazu nuko manza kwipanga ukavuga ati
bro je nshaka kugura inzu ko utamaze kubipanga ukagira plan uragira plan utamaze kugira plan ushaka kugira ku kintu no kumaza kubana plan ukavuga ati je nshaka iki so niko bimeze mu buzima nta bangaririmo nyene kubana plan gusa hanyuma nta byisha biri mwoto nta buyi kubana plan mugabo ugakora cyane no kubana plan mugakora ukavuga ati reka nkore nyene nawe kugira ngo ushike kujya kintu wavuga ati wateguye gukora kuko hari abantu bafise plan usanga plan nyene zirangirira mu mutwe ntibamenye ingene ico bokora kugira ngo za plan zizoje gushika mu bikorwa bicesa urabukuntu nyene uvuga ati urabona iki naco ashobora kuvuga ati none imagine ufise nk'umugambo kuvuga ati man shaye gari yo mu 50 ufite akazi kamwe man bikunda man bicesa kumaza kuvuga ati reka niruke rero shiramo inguvu ye umanza gushiramo inguvu ye n'abantu bagura amazi umanza gushiramo inguvu bro umanza shame kuvuga vuga ati man reka nkore bashaka kwa nubuzi ubi nta kibazo bivana n'ingene wenyene wiyumva ariko ukavuga ati man iyi plan shaka kuyimara reka nkore ukuntu kurera man nabona ye nibisanzwe just take it easy ivyishimo kwiryohera watubwiye kuri wewe ukubibona sivyo wavuze gukunda kuronka n'inshuti nyinshi inshuti nziza kuri Minani aba ari inshuti imeze gute okay good question guys inshuti nziza kuri jewe n'ubumpa imigambi akambye ati man ikintu kibona gute man ugikoze man byaba fresh ariko guys nimba ugomba kuba inshuti yanje ukaza umbwira ati man tugende kwiba hariya tugende hariya munuze mu makravu kumwibiye amazi oya shaka ubyihoreye man je shaka umuntu afite imigambi ambwira imigambi ananye ndabikunda cyane nkunda umuntu ambwira imigambi umuntu akungura ivyiyumviro yanyungura ivyiyumviro cyo tumaje kenshi nkunze kwishira ku bantu bakuru abantu bakuru no kuvuga nk'abatama abantu nyene mbona ati abantu n'abakurambere bafite ivyiyumviro byinshi ariko abantu b'imisore wowe usanga ari hatari sanga benshi muri bo nyene atavyumviro byinshi bafise ariko iyo wegeye abantu bakuru navyo birakungura ari muri ivyo byinshi byanyunguye je kuba ndi jewe akakanya imisore abakiri bato cyane cyane muri no bihugu barakunda kwiyahura Minani wibaza iki ku muntu ashobora kugera kuri level yo kwiyahura ikibazo cyo kwiyahura ivyo birashobora gushika kuri asa nk'umuntu ugasanga afite stress nyinshi urabona nkakujya ko abantu usanga bari abantu usanga urabona abantu tatandukanye hari usanga nyine bavuga ati man je reka nibereho ubuzima nyene busanzwe ugasanga ibintu byo gukora ntabikunda n'umuntu yibereho uko nyene urumva ugaca usanga nk'amahera ronka nimba ari amahera ronka muri ntuzeya iyo muri leta ugasanga ntiyamukwiye akagerege ugasanga ariko ara stressinga too much kubera nk'ikintu akeneye nimavuga atashaka ikintu hari bukironka kubera nta mahera afite ariko abakiri bato bakunda kwiyahura kenshi kubera urukundo nibyo birashika kubera urabona aribyo binyene navuze ati urashaka kuba wakunze umuntu nakavuga ati ntagukunde kubera iki bimwe nakubwira kora man kora umuntu akora arakunda umko akeneye kukubona ivyumviro byawe man umko akeneye kubona ugeze ugeze kunambwiye aho ufite ikimana Minani aramaze gukomereka mu rukundo oya sindakomereka ariko narababaye narababaye harageze umuntu ndamukunda ariko nyene biranga nyene kubera nyene ibintu nyene usanga nyene twiyambarira bashaka kwiyumvira ngo turabarara ariko siko bimeze yakwankiye ivyo nyene canke n'ivyo ari kugukundira guys uko turi benshi bashaka kuvyumvira ngo tukundwa n'abakobwa benshi urabona bakiyumvira nyene urumva ngo ntituri serious ariko siko bimeze guys ni ibintu byantuze bya showbiz man cy'ubuzima turondera akantu man turondera cash man niko bimeze man nta bintu bya na bintu y'umuntu usanga ariko aragendera mu ni showbiz tuyikurondera ubuzima man ni mutwishiremo nabi oya Minani azoba ameze gute ari umupapa w'abana nka batanu Minani niyagera ku bana batanu azoba ari umupapa meze neza nzoba narateguye ubuzima abana banje nyene ndabereka nyene bazoba nkuko nabayeho nanje ndabigisha no gukora fashion uko nyene bapiga fashion hama nyene biteho ibikorwa bakore man utakoze nyene usanga ari hatari aba smart nyene ukore niko bimeze ugure brand urabona ko bimeze hama nta umva mu buzima nyene take it just take it easy man you know urubuga rwacu ni The Story Room TV The Story Room yo city we are here mukore subscribe please subscribe comment share and
Minani arakeneye kubona comment zanyu. Wavuze ID yawe ko ari iki ko ari yahe? ID yanje ni Drip King, ama Facebook yanje ni K-ROSS King Drip. King Drip guys, tugende mu following nta kibazo guys. Ntambi yanje kandi ndabakunda. I love you guys. Mina muri 2024 utegekanye iki? Muri 2024 nashaka kwa nashaka kuzaba undi muntu atari jewe. Ivyo naba ntakoze muri 2023 kugira ndabikore mu uyu mwaka man. Kumbe ni byinshi no ntarakoze ariko mu 2024 bisaba twongere twungura ubwenge kubwenge kwa dufise twongere kubundi. Twiyumviremo. Utegekanya warambwiye ko umenga muri no minsi ya vuba urafise interview ku radio hano mu gisagara ca Adelaide bimeze gute? Good question. Kazi ndafise interview kuri radio ari ntuzi gitaramo bari bantumye ko kuri ntuze SA Music bari ko baratanga ama award y'abantu baririmbye neza hama narose chance dashika barantumiye ndagenda ngezeyo nyene wari watumiwe nkande natumiwe nyene nk'umuntu uze nk'umu fashion nyene mu fashion umuntu yambara nyene akabegwa ahubwo nyene naragenda tangara bambonye nk'umwami ngeze hari amayoye ngeze hari baratanga ati umuntu mana ava he ndumva nanye ndavuga ati mane kumbe ni sa kwifata neza kwambara neza hama rero bigeze uko turasha ngaho turaganira nabo tuvuganye nabo baravuga ati mane rero navyo kubera turakeneye kwa nawe turakeneye kubera twabonye umengo urafise ibintu byinshi twoshaka kuvugana hama ndavuga ati nta kibazo hama turandikiranira baranyandikira kuri email barambwiye ati umunsi w'intu twakeneye muri ntuze ku radio bari bantu ubwa mbere managiye ku itariki imwe none managiye mu ndwi heze ariko barabihinduye kwera bari bafise indi gahunda bari bafise indi concert ahandi kwera n'abantu ba business bari muri byinshi baca bampa isango itariki 15 ukwezi kwa mbere ukwezi kwa mbere ko nogenda ku radio so ejo rero itariki 15 zo bandi ku radio yo muri Australia batwari ko arambaza ibintu bijanye na fashion wisobanure nyene nisobanure byagenze gute wahereye ryari kugira ngo kumbure kugira ngo bame support ama tugere kuri next level to pressa so bizagenda neza uyu mwaka nta bindi biteramo nta zindi event event zamazaje buri mwaka nyene bisoba nyene kufise connection n'abantu baza muravugana nabo ndakunze kugenda no kwitamo by'abayindi abakantumira mu bayindi nkagenda hariya hama niko imeze ibindi navyo turavyiteze muri uyu mwaka nyene n'ivyinshi biriko biraza muri uyu mwaka turavyiteze Minani fashion killer. Guys, I'm not designer guys. I'm fashion killer. I'm not designer. Minani ku myaka yawe mike umaze ni giki ubuzima bwakwigishije? Ubuzima bwanyigishije byinshi kubera twaciye muri byinshi urabona nkatwebwe twaje ngaha twacari muto waciye muri byinshi bya twaciye mu nkambi turaca urumva nyene twaciye muri byinshi cyo tumugeze ngaha guys bisakuba amaso man open your eyes me dukore ama tugere ku dream yacu man wizikiriro mu buzima mu buzima narize byinshi kubera nyene bivanye n'ibintu baraciyemo nyene birakwigisha bigatuma nawe ugira nte ukanga ukavuga ati man reka nanjye mpindure kineki amukagera ahantu wigejeje kimwe cyakwigishije wosangiza abariko baragukurikirana n'igiki kimwe nosangiza abantu bariko barankurikirana guys jewe narigeze kuba afite abagenzi babi nyene cyo genizibuka yuko nani cyo genaro nkamahera menshi man ariko ugasanga ndiko niryohera amagari gusa ibiki ariko rero ubundi munsi ndavuga ati man ibintu uriko nagira man sibyo niho naciye ngerageza kuza ndavuga n'abantu nyene bakambwira ati man wowe rero man ibintu uriko uragira si byiza uriko aronka amahera ariko uriko iryohera too much man uriko uragenda uyonona bisaba kuba na plan byo byatumye mvuga ati okay reka rempange plan yibi niba ari byo byenya kubwira byo guca mvuga ati reka ngumanze ngura inzu abantu bakishe back home hamisigaye ni setting up kugira ngo
kugira ngo kazoza nayenda gategure so niko bimeze bisaba kumanza gutegura kazoza kwanza ivyo gira byose ariko ikindi naco bufi nuko uzoregera abantu nyene ukabegera n'abantu bakuru abagenzi babi oya ntuze bavuga ati umuntu abirinde bihorere abagenzi babi sa kumeka inga abantu nyene ubona ati abantu barafise kazoza zivyiyumvira abantu bakuru nk'abamwebwe nyene abantu bakuru bafise ivyiyumviro guys niho dukeneye baduhe ivyiyumviro mu buzima kubera novuga mu buzima bwanje hari ibyo nononye n'ubu mvuga ati ndaregretinga mvuga ati man yo nkamenya ibintu byinshi sima narabigiyemo urabona by'ubuyange ico gihe nyene c'abagenzi babi by'ubuyange by'abagenzi babi man urabona so ni vyiza ukamenya abagenzi beza guys biragufasha mu buzima iryo niryo somo wizemo niryo somo nizemwo ko abagenzi babi ari abantu bo kugendera kure kugusukisha nta kintu uzofushitseko oya Minani twarangije ikiganiro cyacu murakoze cyane natwo kongerako tutavuze ndashinya cyane kuba mwanumiye abashitse ahantu kwere ndishinya cyane na next time I'm ready next time tuzohari yaho ukorera kuri baba shop nta kibazo byonezera nabyo kubera mbashaka nyine ko abantu benshi ntibahazi ariko nyine byonezera cyane mwashitse kugira ngo dufashanye mu buzima tutezanye imbere niko bimeze guys tomorrow remember 7:30 nimba ukurikirana radio 7:30 kuri uwa kabiri 7:30 kuri wa mbere kuwa mbere 15 tuzoba twagishize muza mwashizeho so nimba muza mwagisizeho byo bari byiza bazonkurikirane kuntuze kuri channel kuri radio nyene radio yitwa gute haga muri radio hari amaradio yangana n'ubutitiri inge turabe radio bayita ni 93.7 3D radio niyo muri Australia 93.7 3D the radio so radio muri Australia guys muzonkurikirane nimba zabaze w'ikiganiro zoje kuri ntuze mu nkurikirane ku radio bashiraho nibiganiro baba bakoze so niho nzobandi ndiko ndabapfiza ibijanye na ntuze na fashion yanje so guys let's do madufashanye guys niyo bya mbere hama dukundane na Yesu niko yabivuze Yesu yavuze dukundane guys ntitujajingane cyane kumbure umuntu ameze ukunuko ahubwo nimba ubona umuntu yakoze nimba hari kosa wabonye ku muntu ugena umwegere umubwira ati man ikintu si cyiza ahubwo ntitujajingane dukundane niko Yesu yabivuze big up Minani turagushimiye cyane murakoze cyane thank you very much God bless you